Yes, reka tukuramutse tukwifuriza ibihe vyiza aho uri hose, tukuramutse tukwifuriza kubanwa mu kazi kawe ka misi yose. Kuri microphone Gideon Focus Times tubazaniye amakuru mashasha, twavuga ati Buja Flava hahiye kabisa, hahiye ibintu birashushe kabisa, utariko urakurikirana Imperative uri kurahomba. Reka tubazaniye amakuru twavuga ati yatanguye avyugwa na Kidumu yatanguye yandika kuri post yavuga ati hari vyarundi ngo turimbwa kabisa, kuko corona yoyo yaje iturangiza. Abaririmbyi benshi baragize akayaction kuri iyo post ya Kidumu, dore kuri Natasha yageze icyo avuga. Kidumu nawe aramwishyura aravuga ati, Kidumu nawe yaciye amwishyura aravuga ati abaguma babesha uriya muntu bariko bamurira ko udufaranga twiwe mu kumwemeza yuko imiziki yiwe iguma ikundwa n'abantu, naho bataniye n'abasehuzana Nabasehuzana ni mu mubwiza ukuri ko atavyo azi. Abantu abantu baricwa n'agatwengo bamwitegereje ntavyo azi vraiment. Polisi hano kosima ukweli. Natasha nawe ntihatevye kumwishura, yaciye akora post twashiye kubona ashako akavideo ka Kidumu ariko avuga ati ngo Kidumu yarigeze kuvuga yuko ndi gihangange. Rero yaciye yandika ko Natasha kuri page ya Facebook aravuga ati la namba Natasha Noma bla boss, thank you musaza, nzokama ndabaserukira hose nkuko ndi mukozi w'akarorero kandi ndagukunda igihugu canje ataburyaya, kandi kukigwanira no kukimenyekanisha hose ni ntego ya mbere fise. Aho tuca twongerako akajambo k'inkora mutima ku barundi umutima bavuga yuko hakubimbwa ubimva. Urumva abantu inyuma yo Kidumu amwandikiye avuze yuko atazi kuririmba y'amafaranga y'ubusangira, yashatse kuvuga ya company Natasha asigaye ambassador wayo Azania. Urumva birakomeye katuje mu mapost abaririmbye nabo batandukanye bagiye barandika. Reka tuje kuri Peter Niyo muramuzi, ni umurinzi wacu wa kera, amaze gukora indirimbo nyinshi zagiye zirakundwa, yagiye akora ibintu byinshi. Aho twavuga ati ni mutoyi wa Nziza Desire, akamutoyi wa Dr Cloud. Reka tubandikire n'ivyo yashoboye kwandika ku rubuga rwa Facebook, aho yavuze ati abapfa ubusa bitana ibisuma gusa kwitwa abo ukuriye canke uvyaye muri uyu mwuga ngo nimbwa aho wanyereye ku munwa Rogran. Emerikosa usabe ikigongwe kuko nta udakosa, kuko COVID-19 nta muntu itakoze ko. Rero si wowe gusa ushonje, benshi barashonje, nuko bigumya. Rero inzara nigutiranye n'abantu ngo itume wifatira mu kanigo abandi, nuhora akubaha ngo akubahuke nkuko bari kukubahuka. Ubu kandi nimba uri muri Kenya vyanse, raba utahuke uje kuraba ibindi ukora mu Burundi, nko kurima, kudandaza, korora canke ikiyede. Ntaco woba erega nta mugudakitsa kiretse uwo kuroga. Tena sio lazima miaka yote utunzwe na mziki, unaweza kujishughulisha na vingine na ukaishi. Ila pole sana Bimana, corona imekwasi pole sana. Umva ibi ni poste Peter Niyo yashoboye gupostinga no kuri Facebook. Reka tugerageze tuje mu zindi poste bari byagiye barandika. Reka duhere nko n'abajournaliste bageze kwandika. Duhere ku mujournaliste nka Amipro none yagize post ashobora kwandika avuga ati ibintu birakaze muri Buja Flava kweli, ibintu ntivyoroshe kabisa. Aho yashiye kuvuga ati abantu bagerageze bazora ibintu bandika ku ma social media birashobora kubateranya, bagerageze bazorandika ibintu vy'akamaro, ibintu bimeze neza, ntibaze barateranya, kuko ngo biratuma umuziki w'urundi atembera. Undi nawe yashoboye kwandika ni Nerinat, yanditse Kidumu kibidi ubutumwa bwawe twaraburonse shebuja, ntiyigera asangira n'imbwa. Twakuze tubona imbwa zigaburirwa ukwazo zikaguma inyuma ya shebuja. Vy'ukuri imyaka ufise urakuze cyane. Rero imbwa ishaje no musega. Twumvikane Buja Flava si imisega, imbwa rurebeya, kuko uvuze kukuga ukomeye kukuga
kuko uvuze gukuga ubukomeye wubahwe urabikwiye vive Kidumu kibido imbwa rurebeya umva Buja Flava ayi kabisa urumva bararimbye ukuntu bagerageza kuza barandika ibintu bitandukanye reka tuje kuri DJ Mario na DJ wagize icyo bavuga kawaida wasanii walivyo sio hapa tu wakiona msanii anapata ma contract kuna kawivu wanasikiaga kidezinya ndo wanaita muhaho ingatara yindi post yashya kugira DJ Mario nyene aho yashavuga ati abarundi turi nzigo tu wewe unaponda mtu eti hajui kuimba sasa wewe unajua kuimba ushaleta tuzo ngapi Burundi kama mind tu umva n'abantu bandanya bishura Kidumu stadira abarinzi benshi bagageje kubabara bagageje gufata kuvuga yuko yabafashe nayo kubita imbwa aho bagerageza kwisigura akavuga twe ntiturimbwa raba MT number 1 nawe post yashiye kugira none kuri Facebook yaciyavuga kutigabira gatsindwa industry yacu plus de 157 huzuye abanyabwenge ariko nta bumenyi ntabwo birashushe agatubane turaba ni ma post yashiye gupostinga abaririmbyi bishura ku bintu Kidumu yashiye kubabwira ni nabarinzi benshi bagaga Bruce bashoye gupostinga baravuga ati twe nturimbwa ugerageze uzura ibintu tubwira ugerageze ibintu uzura ibintu uvuga ntibiduteranye ntibitume umuziki undatera imbere awundi naho Kidumu yashoye kuvuga numuririmbyi twavuga yitwa Happy Famba yavuze ati Kidumu naone Happy Famba yashoye kumupostinga avuga ati twirimbwa yashoye gupostinga kuri Instagram posting imbwa avuga ati unjo Kidumu nawe Kidumu yaciye yamwishuye avuga ati imvugo yanje y'ikirundi nshobora kwitahura uri umunyamahanga abarundi bukuri bene uburundi nibo batahura imvugo yanje urumva muri Buja Flava hari ibintu bishyushye iyi nkuru yababaje benshi twavuga yuko Kidumu bamwe ravuga ati nasaba ikigongwe yaracumuye avuga ko yanyereye asaba ikigongwe abaririnzi b'abarundi turarindiye abandi baririnzi ibintu bazogenda barabivuga ko abana bo twashiye kubona bashiye kuza baratangaza bimwe ku bijanye n'ivyo Kidumu yashikirije kuri page ya Facebook reka tugushimire wadukurikiranye watubaye hafi wumvise byinshi gira commentaire ugira ico uvuze ku ibintu bikuru bavugwa ngaha mu muziki wacu wa 2 5 7 bye bye.